uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka wa 2024 umukuru wa zone Cibitoke Nduwayezu Everine yatunganyije ibikorwa rusangi by'isuku byo gusukura ku isoko nkuru ya Cibitoke. Ibyo bikorwa rusangi byatewe iteka n'ubuyobozi bukuru bw'indero mu ntara ya Cibitoke hamwe n'ugwaruka ruri mu muhari w'abaskuti bo muri zone Cibitoke. Ewe itwe cy'ugwaruka nta utokumviriza. Nkuko twabisanze habaye ibikorwa byo gukubura no gusibura imiserege yari yarasivye itwara amazi. Eka vyagaragaye ko atasuku ryaheruka gukorwa muri ivyo bibanza, aho usanga imiserege yarasivye abadandaza bakadandariza impande y'imicafu, n'ahahora habanza kwegeranirizwa imicafu imbere yo kuyitwara kuyita vyaboneka ko huzuye ko badaherutse guta imyanda. Urongoye zone Cibitoke Everine Nduwayezu arashimira umuhari w'abaskuti wifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa rusangi. Yanashimiye abenegihugu bavuye ku mitumba itandukanye cyane cyane abo ku mutumba wa Rusiga baje gukorera ibikorwa rusangi ku mutumba wa Cibitoke. Ngo iki ni gikorwa gisaba kwihangana, aho usanga umuntu ariko arakuburirwa ku muryango akoreramwo. Umukuru wa zone Cibitoke Everine Nduwayezu aragayira cyane abajejwe komite y'isoko ukuntu isoko ishobora kurengerwa n'umwanda, imiserege ikaziba ku rugero ruteye ubwoba. Umwe mu bajejwe isoko akaba n'icegera ca komiseri asigura ko uwahora asomba umwavu ko yaramaze imisi adakora biturutse kw'ipine yari ryaraheze ry'akamodoka kahora gasomba umwavu, ngo vuba agiye kubandanya asomba uwo mwavu. Mu birego icegera ca komiseri cashikirije kandi nuko hari abadandaza barenga ikibanza c'isoko bakaja mwibarabara kudandarizayo, ivyo bigaca bituma umwanda ukwirakwizwa hose no mwibarabara. Umukuru wa zone Cibitoke aragabisha uwo wese azofatwa ariko aracururiza mwibarabara. Abadandaza baho mu isoko yo mu Cibitoke bashikirije ibibazo bitandukanye bahura navyo muri iyo soko Cibitoke. Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.